Bona Premier Dame muramubona amafoto ariko araja kugaburira abana b'imfuvyi. Murabona umuvyeyi yibarutse nk'abana babiri canke batatu nga mu Burundi. Murabonye n'aka video kuri Roi Karede yaragiye kuramutsa umuvyeyi kwibarutsa umuvyeyi yavyaye ubushuri. Yavyaye abana batatu. Yaragiye kumwibarutsa aramutekerera impamba kabisa. Urumva na envelope. Numuntu ubona neza ko mu bikorwa vy'iterambere yamamwe abantu barimye neza akabashigikira urabona neza ko na Son Excellence na wataryama yama muri ivyo bintu mu kutwereka ko twebwe abarundi dukwiye gushimangira iterambere ryacu kubaka igura kandi Son Excellence ko bivuga ati igihugu cy'Ubushino n'igihugu cavuye kure cyane kandi je ndafite amatemonyage menshi igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu cari kigayitse gose ariko umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa yarafashe ingingo igiturire baca banakwica baca bakagufunga wo guherayo ujaganije ndani ugize amanyanga ndani ata blague ririmo n'igihugu cy'u Burundi urabona neza yuko abakora amanyanga n'amafuti ndani uko niko igihugu rero cyubakwa igihugu rero nicubakwa no gushaza no kwambara ibintu bizimvye ugenda mu bintu bizimvye cyane gusa Guys, uno munsi ngomba ndabasigurire ukungene Son Excellence na protocole y'ingene bavyifashe. Ivyo ndabivuze kwereka ndavuze kwera Pacifique ninahazwe umuntu muzi neza yuko ari umurundi ariko umurundi w'injavye umurundi ateye amazi ko umurundi adateye amazi no murundi w'umutima wewe n'umurundi w'igifa mutima no murundi yahemutse arahemukira n'igihugu cy'u Burundi camwibarutse ariko afite objectif ziwe ndaza kuzibabwira ejo ahise itariki zitanu niho Son Excellence nyakuba umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yaganuka avuye mu gihugu ca Gabon aho yaraje avuye gushigikira mugenzi we w'umukuru w'igihugu yarari kararahira imbere y'isinzi ry'abantu aho yari yatumiye n'abandi bakuru b'igihugu bagiye batandukanye ndavuga nka ba Tshisekedi bo muri Kongo ndavuga ba Paul Kagame bose barahuriye mu Rwanda n'ibindi bihugu baza Chad bose niho bari kumushigikira rero Son Excellence kintu ngoma nababwire niki ndanabigishe sintevya n'umwanya muto cyane niki hinge kwanza manze ndabahereza ka video mubanze mukarabe maze mukarabe hama cengaruka renda babwire neza na neza ukungene ibintu babiteguye ko murabona neza ukungene ibintu babiteguye mbanza mfata mukurikirane kano ka video cengaruka ndababwire
Okay, ndibaza mwaje kubona neza ko son excellence nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yururutse indege imvura irikiragwa. Urabona neza ingene bamwakiriye. Iyo migigo yose murayizi, ibintu vya gikomande, ibintu vya gisirikare, ababizi murabizi ingene babimeze. Rero Pacifique Ninahazwe yatangwa avuga ngo bamushize mu mvura, ngo yanyagiwe, ngo umukuru w'igihugu anyagirwa, ngo babuze amahera kugura umutaka n'ibintu vyinshi ku mbuga ziwe za Twitter na Facebook yarabishize ko ejo wahise. Rero ivyo bintu ngerageje kubiraba cyangwa nukumengo capacity we intellectual iri hasi cyane, ucumengo mbona nta bwengagira, kuko urabona ibintu vya gisirikare ingene bimeze n'ibintu bipanze ku murongo. Si imvura gusibira kiragwa, ndetse nubwo bariko baravuga amasoro, ndazi neza yuko atoreka kuva mu ndege ngo aje ashikaho yateguriwe gushikira. Kirazira ategerezwa gukora ico kintu, kandi ategerezwa gukora ibintu vyose ko vyateguwe. Nibiraba ngo hariko baragura imvura cyangwa hariko baravuga amasoro, hariko baragirane, urumva ico kintu nikibaho. Hariko baravuga amasoro basi bafuma mwambika antibara ariko yo mu kinyegero, ariko aza yambaye ikoti kujya nyene shwa kubimenya. Rero ivyo ndibaza turavyemeranyije. Akandi kantu yagiye kuvuga ati ngo Premier Dame ngo agasakoshi yarame ngo kagugwa miliyoni ngo 16 z'amarundi. Ivyo bintu sivyo nambaje na cenja kuri Google, ndaraba kaya gasakoshi ko karafite logo, takaya gasakoshi nsanga kagugwa $200 mbari 200, $220 mbari 25, ego $225 vrema. Ayo mafaranga n'umugore wanje no kamugurira kope, naje no kamugurira ko gasakoshi. Kandi ikintu yomenya nuko iki gihugu cyacu Burundi indongozi zacu nyinshi twere kuri son excellence nyise Barundi n'umugore wiwe n'umufasoni wiwe n'abantu bariko barubaka Burundi, n'abantu bariko baripfunga cyane. Ona Premier Dame mubona amafoto ariko araja kugaburira abana b'imfuvyi. Murabona umuvyeyi yibarutse nk'abana babiri canke batatu nga mu Burundi. Murabonye n'aka video kuri Roi Karede yaragiye kuramutsa umuvyeyi, kwibarutsa umuvyeyi yavyaye ubushuri, yavyaye abana batatu, yaragiye kumwibarutsa aramutekerera impamba kabisa. Urumva na envelope n'umuntu ubona neza ko mu bikorwa vy'iterambere yamamwe abantu barimye neza akabashigikira. Urabona neza ko na son excellence na watajyama yama muri ivyo bintu, mu kutwereka ko twebwe abarundi dukwiye gushimangira iterambere ryacu, kubaka igura. Kandi son excellence ko bavuga ati igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cavuye kure cyane, kandi je ndafite amatemonyage menshi. Igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu cyari kigayitse gose, ariko umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa yarafashe ingingo uri igiturire baca banakwica baca bakagufunga wo guherayo. Ujaganije ndani, ugize amanyanga ndani, ata blague ririmo. N'igihugu cy'u Burundi urabona neza yuko abakora amanyanga n'amafuti ndani. Uko niko igihugu rero cyubakwa. Igihugu rero nicubakwa no gushaza no kwambara ibintu bizimvye, ugenda mu bintu bizimvye cyane gusa. No igihugu cyubakwa n'inguvu no kuturaho injavyi. Rero akantu ka gatatu nohereza ko naka akonzoka garuka ko buke ndabasigurire, nzobahereza n'amatemonyage no akomerwa muri miliyari, nzoduga rugunda bereka ahantu abantu person excellence yagiye arashika n'umuntu aduhe temonyage wenyene kungene yamushikiriye. Okay, akantu ka gatatu yagiye vuga ngo ijya tapis rouge, ijya tapis ngo urabona ngo yaracuye. Urumva ivyo n'ibintu agerageze ko kurondera ibintu vy'amafuti kurema ibintu vy'amanyanga, ariko ibintu vyiza ntabishigikiriza. Urabona ugerageje kuraba kungene son excellence aza vyonyene birahesha icubahiro cy'u Burundi. Reka doreze nga kubera imvura mbonera ikiragwa turasubira.